Kayini umuhungu wa Adamu na Eva amaze kutemerwa n'Imana kuko yayishikaniye ishikanwa afise umutima mubi, yaciye araka arashavura, mu maso hiwe harijirwa. Imana irabona ko agomba gukora ikibi, iramukebura iti, mbe Kayini, wokora neza ntiwokwemerwa, ntiwoshimwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi, kandi ni wewe cipfuza, yamara wari ukwiye kukinesha. Kayini yaranse kumvira inkebuzo canke impanuro y'Imana, arohera gushitsa imigabo yiwe mibi, yica umuvukanyi wiwe Abeli, asesa amaraso y'umugororotsi, amuhora yuko Imana yamushimiye ishikanwa ikaryakira, ariko wewe ntimwakirire ishikanwa. Iherezo ryiwe yapfuye yangara ari inyererezi. Mwene data mukundwa, nawe nutumvira Imana uzogira ingorane, uzoba inyererezi, uzopfa. Bw'ivyo rero ndaguhanura mw'izina rya Yesu nti gezaho garukiraho. Reka iyo migabo mibi y'ubusuma, reka iyo migabo mibi y'uburozi, reka iyo migabo mibi y'ubwicanyi, reka iyo migabo mibi y'ubusambanyi, reka urwo rwanko, reka iryo shari, reka ayo macakubiri, reka uko kubesha, reka ubwo bwishime, haleluya, reka ayo manyama, reka ubwo bwibone, reka gezaho wige gukora neza mw'izina rya Yesu. Imana nayo izogushima. Ariko nutumvira nguhindukire ukora ivy'Imana igomba, ngo uyubahe, uzogira ingorane, uzopfa, ibyo byaha byawe bizokwica. Jambo ry'Imana mu Baroma igice ca 2 guhera ku murongo wa 5 havuga ngo, ariko kuko ufise umutima ukomana utihana, wirindiriza uburake buzoza ku munsi wo kuraka, aho amateka abereye y'Imana azohishurirwa, izokwishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Bene data, mumenye yuko ingero y'icaha ari urupfu, ariko ingabire y'Imana ari ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana idufashe cyane. Abo mu gihe ca Nowa, Imana ntiyabashimye kuko bayibabaje kubera ibyaha byabo, bituma igabanya n'imyaka yabo yo kubaho, yongera ibahanisha umwuzure w'amazi. Bwa mbere bacumvira Imana, abantu bararamba kugeza ku myaka 900 n'irenga. Ariko Imana imaze kubona ibibi by'abantu ingene byabaye byinshi mu isi, kandi ko ivyumviro by'imitima yabo byamogorewe gukora ibibi gusa, na ntaryo yaricujije ico yaremeye abantu, icitegeka yuko iminsi yo kubaho y'umwana w'umuntu itazorenga imyaka 120, kandi cifata ingingo yo guhanisha abanyabyaha bose b'ico gihe umwuzure w'amazi. Barasoma nturi barapfa bose, bakwegera n'ibikoko n'ibindi bifise ubugingo bitari byacumuye. Muri ico gihe c'ivyaha byari biteye isoni mu nyonga z'Imana, Nowawe uhoraho yaramushimye ukatifatanije n'abandi mu bibi byabo. Reka kwifatanya n'abanyakibi, herera ku ruhande rw'abakora ivyiza, uzoba amahoro. Imana imaze kugabira guhanisha abanyabyaha bose bo mu gihe ca Nowa umwuzure, yaciye ibwira Nowa kubaza ubwato yahungiyemwo umwuzure n'umuryango wiwe wose n'ibikoko Imana yari yatoranije. Igihe abanyabyaha bariko baraboroga basoma nturi, biruka batagira iyo baja, Nowawe yari yibereye amahoro mu bwato. Haleluya, haleluya. Bene data bakundwa, nuko Imana yahanishije abanyabyaha bo mu gihe ca Nowa umwuzure w'amazi, niko izohanisha abanyabyaha b'iki gihe umuriro n'amazuku y'ibihe bitazoshira. Uvyemera utavyemera, uvyizera canke utavyizera, niko biri. Imana yarabivuze. Kandi nk'uko Nowa yahungiye mu bwato akiri umwuzure, niko natwe dukwiye guhungira muri Yesu Kristo, kugira ngo ntituze duhananwe n'abanyabyaha. Haleluya. Ariko tuze duhabwe ubugingo budashira, tubane na Yesu mwijuru. Imana ishimwe. Nshuti namwe bakunzi mwari muduteze amatwi, aha niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi.
tukaba tubipfurije gukora ivyiza no gushimwa n'Imana, murondere ubugororotsi no kwicisha bugufi no kugendana n'Imana. Imana ibahezagire. Hamwe woba wipfuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, canke wipfuza gusengera no guheba ivyo wakoze byose bibi bidahimbara Imana, ca bugufi aho uri hose, hanyuma dusengane mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana data wa twese byagiye mu ijuru, ndagushimiye aba bantu bose bumvise aya majambo, none bakaba baciye bugufi bipfuza gukora neza kugira ngo baguhimbare ubashime. Turabasengeye ngo ubaharire mu izina rya Yesu, ubashoboze kugororoka no kugendana nawe, ubashime hanyuma uzobajane mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amen. Hanyuma uraheza urondere umukozi w'Imana ari hafi yawe, umwaturire ibyaha byawe, aguha impanuro, hanyuma gusengere, yongere akwereke ingene uzoshishikara kubana n'Imana no kugendana nayo no kuyikorera neza kugira ngo yame gushima. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Pasteur Rukushi Domitien. Hari ico mugomba kutwunganira canke kutubaza kubijanye n'iki kiganiro, mu telefona kuri telefone ngendanwa 69 ubusa 91 amajana 87, canke kuri WhatsApp 79 amajana 442 amajana 786. Imana ibahezagire. Iradiyo ubutumwa bw'amahoro yumvikana ku murongo w'102 n'igice kimwe i Bujumbura no mu micungararo yaho, no kwijana n'ibicindwe mu gihugu hagati.